Bakunzi b'ishami MBC turabaramukije kandi tubifuriza kuroranirwa mu mirimo murimwo kandi tukaba tubashimira kubera waramukurikirana ibiganiro vyacu twama tubashikiriza. Hama nkuko mubibona hano turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishami MBC, hakaba hariho ibintu dushaka kumubaza kugira ngo aduhereko umuco gutyo abakiriya bashoboye kumenya ibi na biriya vyinshi vyerekeye ishami ryacu. Nyakubahwa muyobozi w'ishami MBC, iyo muvuze ko ishami MBC ridaca aho ayandi mashirahamwe aciye, mbe burya muba mushatse kuvuga iki? Urumva hariho ikintu bagiriza abarundi ko batari creatif kandi nico la majorité mbe des entreprises zikorwa ni zimwe bitokita izinkandagira horoshe, basanga mu entrepreneur canke agomba gushinga entreprise bararaba izindi entreprise zabaye imbere yabo kuri zitunganije, bagaca bafata ini copy parfaite ya vya bintu banaka bakora bagaca badakora. Urumva ico ni ikintu kigwiriye ngaha c'abantu bakora imigambi batiyumvamwo canke batiyumviriye kubera gusa babonye banaka bayikoze kwa kundi bikabungukira, bagaca bavuga ati natwe reka tubikore kuno nyene. Biringo no bituma ushaka kubona aho ubugizi bwa nabi canke ubusu canke iki nabiriya kubera abantu baca bafitinana ku bintu bitari ivyo. Rero twebwe tukiri bato muri 2012 tugira ino entreprise twiyumvire ko tubigize uko tutokunguka ko abantu batoyikunda, tuca dutegura projet idasa n'indi entreprise nimwe ibaho ingaha mu gihugu yuko tuzokuba. Ni twebwe twatanguye ibi bintu vyo gukora amakuru tugacapura ibintu tukavyereka abantu uko tubishoboye, tukaja kubaka tukabwira ibiganiro abarundi vyerekana ukuntu cyakarugiye twagira campagne muri 2017 yo gusigurira abarundi kuntu kugira umuntu ashikira inzu yaba yavuye niyo yaba yahereye, ugira ibi ugira ijiguku ugira uku biriho kuri YouTube no kuri intambwe acako intambwe kugira ngo inzu yiwe ibe mu ciyumvira ibinzu ibyo. Twaragize ibiganiro vyinshi ninge tuvuga ni muri projet yacu byo kwereka abantu bati abantu bagomba kuduha akazi tubabwire ibiki byo bakeneye kugira bamenye imigambi yabo, nta wundi muntu yabikora. Ntiduca rero aho abandi baciye muri ubwo buryo, ntidukora nk'ibyo abandi ba entrepreneur kumbure twe tubona ngaha canke abo twasanze ngaha bakora mu kurondera akazi. Ni nkaho mbere twebwe mu kugira abantu baduha akazi twabanje kubereka ukuntu ivyo kwa kabigenda, ubitawe niba ashaka akavuga ati reka ndabaha akazi. Ariko none muyobozi uravye uko abandi bakoze hama umuntu akavyisunga kugira ngo yameliyore gusumba abagize nabi, ntabagize nabi mugabo ni faiblesse nini kuko ukurikiye projet wundi muntu nubuzi amakuru yose ayerekeye. Nkuko twe tumaze projet yacu imyaka 10 tiko turayikora ntituragira ngo no ca gatanu hariho cyo kuzuma entrepreneur akiri muto rero akaraba ibyo twagiye turakora abisubiyemo nta nyunga ronka, kuko urumva abariko akorera ini party y'utuntu azarabona dukora rero kugira ngo unguke ukora projet ireponda hakaruto ibyo twagize uko kugira ngo entreprise abantu bayikunde nkuko bakunda BMBC ukora ishira hamwe rizana inyisho ku bintu abantu bo mu kibano bakeneye. Nuvuga ngo abandi barakoze baronka amahera ubivuga ati kugira ngo abaje abantu bakaba boroherwe hari ibintu badatahura reka ndabarose ibiganiro ndabagira ama video abereka ukuntu bigenda babimenye bacha bakora ivyo ugira. Keshi ivyo bintu usanga abusanzeho hari twa bataryohora. Rero entreprise bisanga tacice kuryohora mu gihugu kubera iki yoba twabwo dufeka tuzana akantu gashasha. Twaragize nk'icyo kintu nubashe gutanga amakuru, hanyuma twaragize ibiganiro byinshi byo gutanga umuco no kwita umuco mu byo turakora, kumenyesha ido bijanye n'ishira hamwe BMBC. Turagira nk'icyo no kwita amakuru adahorereza atuma abantu badutahura n'ahandi hantu biri, nta shira hamwe na rimwe rihari ryubaka byo bisho canke rikora bikora bintu dukora byo gutanga amakuru kuntu dukora, sivyo? Abantu bakadutuka bakatwagiriza ibi bakatubwira ngo muteruzi beto amaboko mubakuku kubera babibona abandi bo nivyo bakora ntibibonwa, sivyo? Tukabasigura ariko tukisigura ku mbuga duti sigwe twenyene n'abandi bavyo bakonyene tuko turarondera uburyo bakadutahura, sivyo? Turagira i systeme no kwita iri créer umva ntidukopya. Hanyuma twaragize ibindi bintu bidasanzwe vyerekana ko turi abantu badakopya.
twaragize entreprise irimo zibiri canke zitatu canke zitanu irimo ibisata byinshi twatanguye tugira entreprise ego tuvuga muri projet ko tuzogira bureau d'étude ni kuvuga igisata gitegura imigambi haje umukiriya gishika aca kugira ivyigwa ivyigwa kugira ngo tumutegurire ibicapu tumugirire tumarure ibiciro by'inzu yariyo projet mu ntango mugabo wasanga ico gihe entreprise yafise umukozi umwe canke babiri ntibyakunda ko izo nzego zigaragara ubu mu myaka ko yagiye iragenda twaragize inzego zibiri nkuru bureau d'étude hamwe n'igisata cubaka ku mashanti ishirahamwe zishingiyeko no kwizishirahamwe rishingiye nk'amamezomere aho usanga abayenjeniyeri uruhuri rwabo haje bariko bagira ivyigwa by'abantu benshi nk'ubu turi muci twaragabarije mbere turi muri promotion abariko baza benshi twitora ngaha iyo departement niyo bakorera ivyigwa ku mahera makeyi ugereranije yuko tubikora mu bindi bice by'umwaka iyo departement hejeje ikindi yubaka nayo nifite abakozi benshi amajana bari ku mashanti wacaza kubaka bya bintu by'aba mukiriya kuri shanti urumva byerekana ko tudakopya naho uko ntandi mashira hamwe jewe nzi mu Burundi afite departement usanga entreprise yubaka itagira bureau d'étude itagira itata cubaka kubera ibyo bintu bisaba integuro ndende kugira bishobora kuko bisaka abakozi kwanza bamaho ukoresha abakozi mu entreprise bakagira iwabo bakamara imyaka 4-5 babona ko ariko bakora mu bintu by'iwabo kubera twakoreye abantu benshi bakadushimira baraduhaye ubushobozi bwo gutuma abantu benshi bashaka gukora ngaha muri BMBC bagaca bakorera rimwe imigambi myinshi kuko naho worosa ako kazi uri umwe canke babiri ntimwe bishobora urumva twagize entreprise rero ifise ama departement menshi kandi akora ya réel donc ya réel twarakoze kubera atahandi biri naho byo bihari ntibiri efficace je no bwa nko twe dukora twibako hanyuma twaragize rero muri iyo sanse nyene ikindi kintu nyene cyane ko tudakopya ko dufise entreprise imeze ukwayo twaragize ishure muri BMBC ngacu twe twita university kubera ibyo umenjeniyeri turaguperforma mu mwaka ukavuga ati muhuye n'ubundi amaze mu yindi entreprise imyaka 5 akaba atabona niyo waciye kuvuga mu manza kumwigisha kugira ngo aronke ubumenyi pratique burushirize ubumenyi ngiro uraza ngaho utize kubaka tukagira umuntu w'umufundi akomeye uje umenjeniyeri tukagira umuntu w'umufundi akomeye mu mwanya mutoya kugira ushobore kudufasha kwakira abakiriya benshi turonka kuko abantu badukunda cyane ngaha muri BMBC abantu bose barabizi turafise inshuti nyinshi gose abantu badukunda batuma dukora turi benshi kushana ma entreprise amwe no kwita ari kurigero rumwe na twebwe kugira ngo ubone entreprise zakoze benshi nka twebwe bakora mu biro nizi nini ubona ngaha nta ma entreprise no kwita moyen nka iwacu ushanga afite akoze nk'aba benshi nuko abantu badukunda uje ngaha rero turafise university wigiramo ubuhinga bukomeye sivyo iyo university rero yo nico kintu cyambere cerekana ko tudakopya nenda byo twavyumviye twikuye he kumva rimwe mu bitegurira mu bwanyu nyene niko twitegura dufise gisata na programme de formation interne yigisha abakozi bacu aba engineer abatara aba engineer kugira bose batari byo kubaka kuburyo ata muntu aza kusaba nka document muri BMBC wagira umukozi akora ngaho ayogu yari no gukora kuri case tumubwiye tingura academic aca agashobora tubigisha rero ko kujya ko muri kaminuza yimvira engineer nawe rero azanga yarize kubaka muri kaminuza baci ubwenge cyane sivyo ico kintu naco nike cyakana udakopya mbere kuri ico kintu nyene cyo kuba twaragize entreprise ikora ibyo abantu badakora numva turi ganungira abo muri leta documbiriza canke abo mu yandi makampani yani mashira hamwe mu bitara hana hari twe turafise systeme muri BMBC itwita systeme americain yo guha ubushobozi abakozi bacu ari interne tutarishe n'abandi ba expert nibaze rero baze ngaha aye tubahe iyo expertise kandi utabonye agasohoka kandi ubona nakinjira tubere kuntu umuntu yigishije abakozi agaca yunguka none ufise uruganda rukora rudakoze kubera undiri umuntu ava mu Bushinwa kandi ari umuntu bwo gufyonda nkuko atari cyo butwaye radiography gapfa canke scanner gapfa ugasa canke mu dialyse gapfa hariya ngoma ko umuntu kuva muri Egypt canke mu Buyapani nivyo urumva byerekana ko turi entreprise idakopya yibako hanyuma rero biboneka ko ni ma entreprise rero arakunda natwe isysteme dukoresha mesha darakopya etape ko tugize navyo byerekana ko iyo tubonye systeme zacu
zikoreshwa n'ayandi mashirahamwe vyerekana ko turi ishirahamwe ryiza. Hariho n'abatwiba amafoto hariho abatwiba amafoto, hari umuntu yagiye ahantu ngo mbonye amafoto y'ibintu marabona ku mbuga zanyu ngo mbe mukorera ngaha dutoya none ngo byagenze gute ni baradutwara ibintu byinshi ntiworaba si ukudukopya gusa baranakunda n'ukuntu dukora n'andi makampani arakunda n'ukuntu dukora rwose cyane barakunda n'ukuntu dukora turishira muri dakopya rikurikirwa mugabo abadukurikirana bomenya ko dufise projet ndende rero bijya babona na gace gatoyi k'intango tuje tuzokora nitwa Imana izije amagara dufise projet ndende kugira entreprise ishira hamwe rizohiga amakwego mpuzamakungu tuko twarenga ku bakozi bakuru ku bakozi ku mashantier ubu tuko turarosa amashini bakoresha ku mashantier ku buryo BMBC mu myaka 5 canke 3 canke 4 tuzodushaka kugigabana y'amashini hamwe impuzamakungu y'abanyamahanga ariko adukora akazi ngaha nimba babahubuzi barabuhinga hamwe nazo gati nta vyuma baturusha ubuhinga bwo turabunganya n'ubu turafise ubuhinga bakoresha mugabo badusomvye ivyuma numva n'abahakazi nabo bagira mu ruhara natwe tukarose kajya kosha tubigura bya vyuma mugabo dushaka ko mu myaka iza tuzoba dushaka guhiganwa no mu vy'ibikoresho n'amashami yo kwigomboza amakuru ntidukopya hariho n'ibindi nandi ma projet menshi adotuma barakudakopya badoze baraturaba abakopya iwacu abadukunda badukunde ariko turi kukiva murakoze. Yego turakushimiye cyane muyobozi mu kwishami BMBC ariko tukuri kwiki nyene nk'akajambo ka nyuma niyahe inama mwogira mwoshemo icyo mwobwira abantu bifuza gutanguza n'amashira hamwe kugira ngo iyo ngendo yo kudakopya ntibaze bayigwemo nk'akajambo ka nyuma. Uvuze ikintu ciza cyane aho se jewe ntanga bino biganiro ni kubera ndi umusitwaye umurundi yifuza ko abandi barundi bahumuka je niko ikiduteje inyuma n'igiki haba guhera muri leta gushika mu societe ya leta gushika amashami yigenga nibi byuko abantu bibaza ko ibintu bigoye urumva erega amapiese y'imiduga yose yokorerwa ngaha amapiese societe ibi byose tugura ngaha je ndashimira n'abakuru bacu amashirahamwe ntovuga amazina bakora ivyuma abakora umwavu bakora amarangi bataye ko ibintu atari ibintu atari maji n'est-ce pas. Rero abantu bagora amasosiyete nibaje ahantu biyumvire isosiyete itazanye gisha nimara kabiri je ndada entreprise je myaka yadarakorera ama miliyaridi abantu bagenda mu miduga myiza mugabo iyi sosiyete yaje kugira kopye ibintu bya naka nimara kabiri kugira entreprise zirambe ni wicare urabe ikintu gishasha udana muri sosiyete kizokungura abantu mubana abantu biwanyu hanyuma iyi project mu myaka myinshi ini sosiyete mara 5 3 est-ce que ça c'est quoi sosiyete umwana batazokoramwo hazovuga ngo papa ari entrepreneur iyo sosiyete niki kugira sosiyete zirambe rero nukuba wariyemeye ukicara kwiga project atari copy ikindi kintu kiriho uko pye umuntu ntubuze ibindi bintu yiyumvira utabonye nivyo rero niho rero entreprise zishobora kuramba nk'abakiri bato entreprise wiyumvira kugira ngo ikorose ubutunzi iyo kenshi niramba umuntu yumvira entreprise izozana solution mu gihugu kandi solution iramba nk'umwatwe twariyumvira ama solution turahugura abarundi benshi ku bintu vyubakwa barabitahura baraduha akazi turatera imbere turaha akazi nange marakaronka hanyuma turiyumvira dutereka tugire ibintu bya immobilier abantu bagure n'amazi wacu tubako twese barabizi projet BMBC Homes ubu turi kuri ku cambere muzona n'ibindi byo kurika myaka izoza mutafite nani ma projet unyumvire projet rehe niyo oyo bwati ngomba ndime ndusha ndimi imyaka 5 bageze ngaha ucutera imbere sivyo entreprise nikwiye kuba ikintu gifasha umuntu akenye kugira atunge ni ikintu gifasha igihugu kugira ngo gikire akazi entrepreneur ndati nkore ikintu kizontuma mbaho gatanga nakazi izo entrepreneur zose mubona banyenezo badatanga akazi ntizizoramba kuko kabaraga project k'imyaka 2 ko kwikura mu bukene ntikabara akazi ko kuzotuma igihugu gitera imbere. Dore muri make umuntu agiye gutanga ushiramo igiyo ubushasha kugira ngo ntakopye iyo kora iki nta bindi narabe ibikene mu kibano arabe n'amakosa nkaje bejari neko nidoga ku mbuga buko kuntu ababanki ngaha aya mwamwe atwakira nabi canke yaje kwakira nabi tugikorana nayo
cavuga nti ni BMBC yagira banki nzokwirinda ko aya makosa bamwe ugize banki ntibe kopi y'ibintu gira tushe iwawe twege BMBC y'abantu y'abanini yakundwa itakundwa bose barazi ko ko ketse baturabirako twege ntiduca abandi baciye mbere ico rico cyakinye dushika tumara imyaka 10 tukiriho rero nibarabe bikenewe hanyuma ryohora amakosa kogwa n'abandi basanze ku rubuga nari yo gizokenewe uco utanga projet guhindura ibintu yo kwameliora ibintu sivyo gutyo igihugu kizoca gitera imbere nije murakoze iyo mubatse makereza na BMBC turishye hamwe twege tudakopya ariko nituvyakira nabi abashaka kudukopya badukopya mugabo twe nizo zakopya kubera yuko twasanze gukopya bituma ishyirahamwe tamara kabiri kandi abantu rimwe ntibakunda ama service yabo kandi biranga ubunebwe ntibiranga abantu leta ibishaka abantu yigishanya nabo bakazana bishasha murakoze twashimiye cyane muyobozi w'ishami BMBC ko twamaze kwivuga tuti iyo mwubatse mwubake neza na BMBC